ntibazabeshe ngo imishahara ubu nabibonye n'inda ndende n'ubwa mbere mbonyaho umukuru w'igihugu avuga ati abene gihugu turondera neza yabo indongozi bakorana nabo bati ahubwo tubice ahubwo tubarye tubakokore tubanyunyuze nayo twirirwa bakavura ibintu vyabaye ukuri niko tukumenya kuko Burundi bijya mvuga bugwaye hose wowe uravuga ngo uvuye aha ugasanga hari abari baraguhishije nimwiyumvire umuntu kugenda ibibanza byo mu isoko so mudandaza agenda agafata ikibanza nayo abafasha bingahe arafasha ibibanza kuko bifitiye uburenganzira bwo kubifata agaca agenda ivyo bibanza agaca bikotesha ku mudandaza umva wese umudandaza aciye urumva uwo mudandaza nova atanga amakori habiri atanga ikori ryo kuja mu kiya cy'igihugu kugira tubake amashuri y'amabarabara vya bitaro akongera agacarondera ikori naho aha wa undi nawe murumva ko kamaramaza none iryo kori azorikura he novuga carikura muri babaguzi tugaca tuvuga ngo ibintu vyarazimvye naho uwo mudandaza ariko arondera ikori aho umuntu yivye vya leta ni kori aha igihugu kugira ngo kimukorere ivyo yifuza murumva yuko ari ngorane uwo muntu nyene akaba ari waceje kugira wa mudandaza kugumuka none burya abadandaza bagumutse uwo muntu yabayungutse nico gituma abo bantu hagahera iminsi 3 batarasubiza ivyo bibanza turasigana none ntibagiragira imigumuko mu gihugu ari bo babikoze reka nanje rero turabe ko banesha nakamara amazi kandi harimo indongozi abantu bitambikamwo barya badakoze tubirukana batuviremo ko nibo ariko batoba igihugu umudandaza wese ahantu acururiza ubu habayiwe ubu namenye ko kibanza ari gwiwe bace bamwandika nakaranga muntu yiwe bamenye yuko ari we afitanye imigenderanire n'uburongozi bw'igihugu ntafitanye ubugenderanire n'umuntu yagiye kuri ivy'igihugu. Aha Perezida Ndayishimiye yarahejeje gutangaza ko indongozi yose igenda irafasta ibibanza mu isoko itegerezwa kubisubiza vuba na bwangu. Bamwe bati tuvire mu bibanza, abandi nabo bati ntituhava kuko ibibanza twabihawe ku itegeko ry'umukuru w'igihugu. Mbega abategetsi bo bashaka guteranya abadandaza, iki kibazo kizotorerwa inyishu nande? Ivyo ni bibazo abatari bake bariko baribaza. Inyuma yaho hariko hibonekeza impari nyinshi mu badandaza b'isoko ya Rumonge kubijanye n'ibibanza. Abategetsi nabo bagashikiriza imvugo zitandukanye. None koko ibibanza vyegukira abande? Mu ncamake tubanze twibutse ko mu kwezi kwa Myandagaro 2023 umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yategetse ko ibibanza biri mu masoko yose y'igihugu bihabwa canke vyegukira abasanzwe babidandarizamwo. Ivyo yabishikirije inyuma yaho hari bamwe mu badandaza bari barafashe ibibanza mu masoko bagaca babikotesha ku bandi buri kwezi. Mu gushikiriza ivyo umukuru w'igihugu yavuze ko ivyo ari byo bituma ibidandazwa biguma bizimba mu gihugu, kuko uwo bicuruza arihishwa amafaranga menshi, uwo hapangiye ikibanza akongera akariha amakori. Ko rero bitumvikana ukuntu umunyagihugu hapangisha ikibanza ca leta ku wundi munyagihugu nkawe aca abaha iminsi itarenga 3 kugira bazobe basubije ivyo bibanza. Aho kandi umukuru w'igihugu yagiriwe ko amenyesha ko abadandaza bari mu bibanza ari bo bazoca bagirana amasezerano ya leta biciye mu kigo OBR. Ntivyatevye ako kamo k'umukuru w'igihugu kaciye kitabwa igihugu cose. Abadandaza bari bafise ivyo bibanza baciye bagirana amasezerano na OBR
baba nibo baguma babikoreramwo bica birabegukira. Noneho mu Rumonge vyifashe gute uno munsi? Mw'isoko ya Rumonge hadutse ico twokwita zuguruzuguru mu badandaza, kuko abari bafise ibibanza babihawe kw'itegeko ry'umukuru w'igihugu bategekwa kubisubiza bamwe ba kera bari babipangiye. Ivyo vyunyuwe n'amajambo twovuga ko anyuranye mu butegetsi bityo bw'iyo komine, harimwo buramatari w'intara ya Burunga be n'icegera ca mbere c'umukuru w'inama nshingamateka. Ingingo ya musitanteri, inyuma yaho hadukiye izo mpari kw'igenekerezo rya mbere ntwarante 2026, musitanteri w'iyo komine Agustin Minani yarakoresheje inama abo badandaza, aca ababwira ko yasanze ico kibazo kimurengeye kirengeye komine, aca ababwira ko yakirungitse ku rwego rw'intara, ni ukuvuga kwa buramatari ko rero borindira ikizovamwo. Ingingo y'icegera c'umukuru w'inama nshingamateka kw'igenekerezo rya 24 ntwarante 2026, icegera ca mbere c'umukuru w'inama nshingamateka Nkurunziza Fabrice yashikirije ko abadandaza bari bafise ivyo bibanza ubwa mbere bategerezwa kubisubizwa, aho hari mu rugendo abashingamateka batowe mu ntara ya Burunga barimwo mu ntumbero yo kuyaga n'abanyagihugu babatoye. Ingingo ya buramatari mu ntango za kuno kwezi kwandamukiza 2026, buramatari w'intara ya Burunga Parfait Mboninyibuka kuri telefone n'abamenyesha makuru yashikirije ko ico kibazo yakirungitse muri komine ko ariyo itegerezwa kubikemura, kuko iyo soko yegukira komine, ariko yaracishijemwo ko ibibanza bigomba gusubizwa bamwe ba mbere. Aho rero niho haca haduka ico twokwita akajagari canke zuguruzuguru hagati yabo badandaza. Bamwe bati mutegerezwa kutubisa mu bibanza vyacu, abandi bati ibibanza twabihawe kw'itegeko ry'umukuru w'igihugu, dufise amasezerano na OBR. Gushika ubu muri iyo soko hibonekeza izo mpari, bikaba bigoye gutahura aho zizoherera. Abafise ibibanza inyuma y'itegeko ry'umukuru w'igihugu ntibarota babivamwo, mu gihe bavuga ko babimazemwo imyaka ishika 3 babitangira n'amakoro muri OBR. Bagasaba nyabuna umukuru w'igihugu kubafasha ngo ntibakurwe muri ivyo bibanza. Amakuru yacu tuyabandanirize kuri no nkuru ivuga ko umugabo hari mu minwe y'inyamiramabi inyuma yo kwikekwa ko gufata ku nguvu umwana w'imyaka urwenda ku mutumba Janga komine Kiganda intara ya Gitega. Umugabo umwe ari mu minwe y'inyamiramabi kuva kuwa 7 ndamukiza 2026, yikekwa gufata ku nguvu umwana w'umwigeme w'imyaka urwenda. Nk'uko bivugwa n'abanyagihugu bo kuri uwo mutumba, uwo mwana yavuze ko uwo mugabo yamusanze mu nzira aho yari yagiye guca amashurwe, aca aramukubita inkoni, hanyuma haramukwega amujana mu murima w'ibiharage kugira amufate ku nguvu. Uwo mwana ngo yaragerageje kwirwanirira, ariko uwo mugabo amubwira ko amwica niyahirahira akavuga. Yumvise abantu babiri bariko bararengana hafi yaho, uwo mugabo yaciye yiruka, bituma abo bantu bagira amakenga, baca baja kuraba ahavuye, bahasanga uwo mwana nawe aca abiganira byose. Abo banyagihugu baciye bakurikira uwo mugabo, baramufata bamushikiriza inzego z'umutekano. Abajejwe intwaro kuri uwo mutumba baratekeye ivyatsi iyo ngeso mbi yo guhohotera abana, bamenyesha ko amatohoza ariko arakorwa kugira uwakoze ico caha
ahanwe hisunzwe amategeko. Amakuru yacu tuyabandanirize no kuri iyi nkuru ivuga ko abarundi basabwa kwikuramwo imbuto z'ibiterwa ziva hanze bijukire imbuto z'ibiterwa kavukire. Mu nama nshingamateka hizwe hongera haremezwa integuro y'ibwirizwa ry'umugambi w'itegeko rihindura itegeko ryo kuwa 23 Ndamukiza 2013 rijanye n'itunganywa ry'urwego rw'imbuto z'ibiterwa mu Burundi. Hari kuri uyu wa 8 Ndamukiza aho Kariniye Mbarushimana haramutswa ubushikiranganji mu vyo bujejwe harimwo uburimyi ari we yari umutumire, ndetse akaba yasavye abantu kwijukira imbuto z'ibiterwa kama vya hano mu Burundi. Ivyo yabishikirije yishura ku kibazo c'abashinga amateka aho batewe amakenga n'imbuto ziva hanze zijukiwe kurimwa mu Burundi. Batanze akarorero k'imbuto y'ibigori, imyumbati n'ibindi aho bibaza hamwe vyoshika za mbuto zikanka gukunda isi yo mu Burundi mu gihe za mbuto z'ibiterwa kavukire zoba zitagifise ikibanza mu Burundi. Bibaye zarahonye uko vyogenda. Kariniye Mbarushimana yasavye abantu ko bozeruka mu kubona ko imbuto ziva hanze atarizo zimbuka cane gusa. Yagize ati ibigori kama dufise birashobora kwimbuka bikwiye, nuko abantu bamaze kwishiramwo ko izi mbuto ziva hanze harizo zikunda cane. Nka twebwe indongozi tubwirwa kugenda twereka abantu iciza co kurima imbuto kavukire. Uwo mutima wo kumva ko badateye ibivuye hanze badatera bokwiye kuwikuramwo. Gukoresha umwavu wa fomi gusa ngo ntibikwiye. Gufata igiterwa ukagitera udashizemwo umwavu w'ikirundi nta kinini uba ukoze. Nyabuna ngo vyiza umwavu wocangwa. Abenegihugu rero bisabwa ko bategurwa bigishwe, mbere ngo hagiye kuba aho kubigishiriza mu mazone canke mu mitumba kugira baronke ubumenyi bwo gutahura ko igiterwa kivuye hanze atari icimbuka cane gusa, ahubwo ko nibi vyo mu Burundi vyimbuka. Ibi umushikiranganji yabivuze nyamara mu gihe mu Burundi hakumya kwibonekeza icena ry'ifumbire ya fomi. Bivugwa ko fomi yoba yaramaze guhomba ndetse ikaba igiye no kugarwa. Amakuru yacu tuyapfundikirire kuri iyi nkuru ivuga ko amazone 9 hagize komine Mpanda yaronkejwe amapikipiki. Ku wa 6 Ndamukiza 2026 umusitanteri wa komine Mpanda intara ya Bujumbura Ndayisaba Leopold yarashikirije amazone urwenda amapikipiki umwe wese ahabwa imwe. Izo pikipiki zatanzwe mu ntumbero yo kuborohereza mu bikorwa vya minsi yose basanzwe bakora, cane cane ibisaba gushikira abanyagihugu kugira ntibabavune. Umusitanteri yamenyesheje ko kuborohereza mu bikorwa vyabo bizofasha kurushiriza gutunganiriza abenegihugu imigambi y'iterambere no kubashikana ku ciyumviro c'iterambere igihugu cihaye kijanye n'ihangiro rya 2040-2060. Yongeye kumenyesha ko itangwa ry'izo pikipiki riri mu migambi yashizweho n'inama ya komine. Ndabashimiye nshuti babanyi twabanye muri aya makuru yaragezwe ko amakuru yacu nagasaga. Ndabipfuriza kubandanya muroranirwa n'ivyo muriko murarangura vyose. Imana ihezagire umwe wese wafyonze sabone na utarafyonda ko akaniko karyo uronse ngo ufyondeko amakuru dushize ko uce urabona notification ko dushize ko bishasha.